umwana agira yiga university arashobora kwiyumvira nawe akavuga ati shaka kwiga hano. Oya mama mvira. Oya. Akusinisha James mshaka amahera yawe. None ushaka ngahe? Sidakurenza ijana. Uko ntibimeze agufitiye umukobwa. Mana Ngusabye ngo fanye rero byo hehese. umukobwa mani Kamwe nigera kuja gusuma kakaza kavyikoreye. Kamwe kuri utwo rusongoye. Kajya nyene. Wagashakira iki gamana yahandi? Oye. Mvuye gutembera. Mva gutembera je mvuye ku kazi aya masa ni sangapi aya masa. Nagiye itomati nazibuze. Waragiye guhiga zijya niki ziri hajya. Zijya si tomati. Zijya nabona mwe ntizari kukwiriye. Ubu mwana anje nasigaye aje mu gikoni. Wowe restaurant mfise zatewe nuko mfise umukobwa nakunze. Ku murongo ariko yembana ikibazo urumva byasinyire byasi. Sinzi Sharamu mfashe wakunze umukobwa ni waguteze stress amaze. Erega ndakunda. papa yagiye kuraba agango k'akamayobo. Kuvungu ntudusire kumuha uruhusha ngagiye yaje. Cyangwa kunanira kuyagisha. mutajewe nagerageza kumiyagisha bikwiye nyene. Ahubwo mwebwe nzozi muramfashira mumbwirira ati ujye niwe twaguhitiyemo. Naguhitiramo nyine ko nje nakuvyanye. Nje ndi papa wawe. Umuhungu ni Daniel ujya niwe azombera umuko. No, pas possible. Fise amahera, fise inzu, fise imiduga, anyanye. Mbona aguma akumbaza mu minsi yarakumbagije ndikawusha. Ubu kweri birase ko Urabona paki kumwana ukwanje suwa. Umwana wanje sutumyafa. Sutumyafa. Sutumyafa ndabarira umwana wanje.